I believe, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe, I believe. Oh, Hello everybody, welcome back to the channel yacu. Channel ni Bujahit. It's me host Mishu Miracle. Inyuma ya camera ni Scott Professional. Ndagusaba ukuri subscribe uce ugura kaje ka notification kugira the next video ubu wa mbere kuyibona. Ya uno munsi n'umunsi udasanzwe ni nkuko nkunda kubivuga, another day another blessing. Uno munsi dufise umwe mu banyampano mu banyarubukorikori b'abarundi arico twihaye ishingiro ryo guteza imbere abanyabukorikori bose. Uwo nawe si uwundi n'umusore aheruka guba muri batatu bambere batahanye imiliyoni. Turavuga yuko ku myaka yiwe il est parmi les millionnaires de Bujumbura. Reka tumumenye ninde, reka twidondore mukanya. Ndabaramukije. Amahoro neza Mishu Miracle. Ndakuramukije ninde tuyaga. Nidusabe Blaise Loi yatahukanye ikibanza ca kabiri muri Primusic. Man, uri parmi les millionnaires, hein? Tuvyumva nawe tuvyumva bon muga 5 millions si menshi cyane. Ufise imyaka ingahe? Ufise 24 1995. Man, wowe ufise imyaka 24. Est-ce que kuri konti yawe urafise 5 millions? Donc lashatse kukishura kuri cya kibazo uvuze yuko kuba ufise 5 millions ataka na kimwe a 24 ans urafise miliyoni zitanu. Wavyakiriye gute? Ni ikintu vraiment kidasanzwe cyane, ikintu kidasanzwe. Deja twaviza 25 millions mugabo vuga ati dikuka vuga ati 5 millions ni menshi. Aricara muhira ukavuga ati my god, none nk'ubu nyene 5 millions ni gwanje canke ni nyene ibintu nk'ivyo. Warigeze wiyumvira yuko umunsi umwe ate 24 ans ushobora kuba ufise 5 millions? Ntabyo nigeze nimvira, gusa namye ndi umuntu ukunda kurondera amahera. Yego visa n'ubundi visa ndatse ko ari byo vyiwawe Mishu. Okay, ndashoboye ate nimba atari banga amahera menshi wari bugakore ko avant les 5 millions yarangaye? Bon, nibanga yego ushobora nsanze ufise akazi ndarimba amakahawa ke bitandukanye yego, ariko mana 5 millions ari bwakore ko azica rimwe. Ya vraiment ntawe nari bwaronke amahera ya mbere yazica rimwe avant yukuronka les 5 millions menshi ya mbere nayahe? Mishu ya vraiment iyo ni secret sorry 2 millions. Oya ntiwari bwaronke 2 millions? Wapi? Umuriyoni? Hedishure umuriyoni uziye rimwe? Oya 500,000. Ego amahera menshi ya mbere wari avuye kuronka 5 millions ari bwaronka ari 500,000. aziye rimwe dimo. Aha, tugarutse kuri Blaise Loi ninde? Blaise Loi yavukiye mu ntara ya Cibitoke. Ego aho bita mu Rugombo. Ego nize mu Cibitoke nyene primaire secondaire ndayigino. Ego kuri ene university ndayiga kuri Bujumbura International University. Niho mpejeje uyu mwaka, niho nasomye igitabo. Donc nkaba nkunda kuririmba, nakuze ndi umwana muto ndirimba mu makorale. Ngeze muri mpejeje university cyanja muri karaoke. Passion yawe kuririmba yaje gute? Television. Ego mbona ba Arkeli, mbona ba Beyoncé, mbona ba Rihanna. Navuga ko ari ikintu cyari muri jewe. Deja kumva umuntu numvisagize feeling de fait yo kuba touché, ndaca numva umenga no guma ndabisubiramo. Kajya kanyagize ndagasubiremo, tu vois. Ninde mu star yatanguye kwinspira kuvukira moto? Sinobesha vraiment na star kubera akuze ndaba television. Abo hanze ba Arkeli, ba Beyoncé, ba tubibona ba Pharrell,
Arkeli ari umwe mu batwuvuga yuko mu legends b'amajwi b'umuziki ndagusavye ungirire gatoyi akantu ka Arkeli. I believe, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe, I believe. Oh, I believe, I believe, I believe. Oh, Ninde yatwawe nka jewe mukanya ho nariko ndaplana please nimba watwawe nka jewe comments munsi antu yisige comment uvuge about ijwi ryiwe so turabandanya et puis uratanguye amashuri yawe est-ce que hari ukuntu abavyeyi bama batubwira yuko kuja mu bintu vy'ukuririmba tu usanga bidutwara umwanya kurusha amashuri wowe ntivyigeze bikugirira problème oya deja chorale wasanga irimwe abanyeshure gusa wasanga atangorane n'imwe yego bon uragize urahejeje amashuri wihotrouva gute muri musique en tant que professionnel kuko twabwiye yuko imbere yuko winjira muri Primusic rusanzwe ukora amakaraoke yego uko nihotrouva uko nisanze je nasanze vraiment bankundu sikwishima ariko nasanze nyene ndirimvye biraryoha yego sikuvuga ngo ndarenze mugabo nasanze nyene fise nanje novuga kibanza mu muziki ndagifise nariro trouvier nasanze fise ico kibanza nyene winjiye gute muri carrière yo kugira amakaraoke byagenze gute umunsi wa mbere kugira ngo nawe umuntu agusanga muri arena byagenze gute gura winjiye muri iryo band je vraiment novuga ati oheje université tu vois ukavuga ati none ko mpejeje none nkoriki kurondera akazi ukavuga ati mugabo ncamvuga ati ndafise taramana ndayigurisha nyene urabona noronka ikintu uranka basi na bus noronka iki ndagenda muri arena ndaca kuri umuntu witwa Bravo carabifashamo caranyakira arafasha nsanga nyene nabaze kuba kwinjira muri iyo game nyene right urinjiye gukora karaoke muri arena ahantu hadasanzwe cyane mbe umunsi wa mbere vyagenze gute ntiwajukumiye ntihabaye ka insolite mishu nari ndabishashaye cyane ahubwo wamenga sije nza kubona nduriye kuri scene navuga ati sije nza kubona ndageze hajya it was fire warumenyereye je parie que warumenyereye kuririmba dans ta chambre mu cumba cawe uvuye mu cumba ugiye kuri scene ntiwigeze ugira akantu ntibyigeze bikugora cyane ntibyangoye vraiment nararimba mu makorale nkatera amasolo ntibyangoye vraiment ibyo nabigize kera nkiri muri korale duse nk'urubanza urumva antuko muririmbyi wese ntajya ntibaze bakubeshe naho buri umuririmbyi waheye ugira uje kuri scene urumva umutima ugira guki mugabo maze gushikayo kumva ni bon utagwaye ntabwo bugira biraryoshe kuririmba yego aha musirageze uriyandikishije Primusic iratanguye uriyandikishije iyo ide yavuye hehe yuko ushobora kwiyandikisha muri Primusic en fait nk'umuririmbyi wese wumva wiyumvira ati bakuvuga ati ukora funa agataramane wewe genda vraiment muri Primusic nyene nivyo abajama bakubwira ati genda n'abagenzi vraiment bampushinga candaronka rero n'umu manager fukati we vraiment genda nzo gusupportinga nzo gusupportinga ndakurondera abantu bagutora ngiriki manager nawe uramuramuzi ni Sudi acaramfasha mu bintu by'amajwi mu bintu byo kwambara n'ibiki byose ego nubu ni bari karamfasha bazi ko mfise na concert kandi twagusanze mu ma repetition twamaze kubona stage mbe nibiki tusubire inyuma gato ego ni concert nateguye gushimira navuga ati ya Thanksgiving yo gushimira abantu yani bafashije nongere nimenyekanishe kwa kumva sinogwa mu kabati noguma munsi mu gikoni ifoko ufisitana n'Imana yarabivuze shira hagaragara abantu bakubone ibintu nk'ivyo ni twimenyekanisha iza kubona umusi nyene hano kuri La Pirogue giza kubuno munsi nyene ku mugoroba itangura 18h ego okay
tugaruke uribuka ko mu ntara ya Cibitoki Bujahit ariho yari yibereye umunsi waje muri audition tubwire audition yagenze gute twibutse ibintu by'ama competition ni ibintu bigoye bagabo ni ibintu bigoye vraiment en fait bufise ubwoba gati ndazi kuri mambwa haza kuba hari bande kumva ubwoba gati my god nyene numva ndiyemera ariko sinzi wo tuhahurira ibintu nk'ivyo je naragiye urazi ko twahuye umunda mu maso mbwira ati tekana biragenda neza mugabo nkumva nyene wapi nagiye gutekana ariko basomye ati dusabe blazer wabaye wa mbere mu Cibitoke ningene basomye nabi izina ryawe ivyo tubireke ya uragibandanije Primusic tugire muri ya campus hajya ahantu twovuga yuko yari bootcamp ya Primusic uhahuriye n'abantu baje bava dans toutes les régions batandukanye kandi utamenyereye byagenze gute witwaramo gute je nyene numva byari biryoshe yego zari inkuru kuririmba deja nk'ubu imagine nk'umuntu yakubwira mishuti tugire tubagira akantu k'aba journaliste mu tubashira ahantu mu nzu urumangene byo bimeze ni ibintu nk'ivyo kumva ngene ko muri ahantu muri abaririmbyi basanga ku mugora dufise akantu ko ka jam twateguye ko turaririmba ibintu bisara vraiment biryoshe bisigura ko wagiye muri Primusic muri final uziti naka afise andushiki naka naho ndamurushiki yego wasanga uzi def rya mukobwa vraiment cyangwa rya muhungu aririmbira hejuru canke kajya kantu ndashaka ko ndamwifuka quand même ibintu nk'ivyo ni yahe secret wakoresheje kugira ngo ushobore gutsinda secret nakoresheje novuga ko ata secret ihari vraiment ni imana novuga namavuta imana igushirako baravuze uwa gatatu baravuze batandatu kwanza ba mbere baravuze batatu urisanzemo vyagenze gute umunezero deja kumva naho mbona Primusic kuri television mbona ba matabaro bande je dusabe blazer ndageze muri batandatu ndagiye muri final nzoja kuri stage imwe na Diamond ati my god ni ikintu gisara mu nyuma barasomye wa gatatu umva nturiwe ntibavuze ati karabaye rero ndatashe bavuze wa gatatu nkumva sindimwe oya bavuze batabahereye inyuma bahereye kwa gatandatu wa gatanu wa kane bageze ku wa kane umva nturimwo washugira mishu n'umundi nubwo wanibuhera naguma mugandane ndabuwa mbere cyane mbwa hari indirimbo y'icongereza ivuga ati hoping for the best by expecting the worst bisigura ati urizera ikintu ciza mbwa ukaguma witeze ko haza kibi nivyo naguma mbona ati ndizera ko ndabitora mugabo I don't know basomye wa gatatu usanga si wewe wari witeze ikibanza ca mbere ego nari niteze cyane mbwa ko naona tetero yabaye wa mbere muri demi finale ati aritska ko nkabona dusigaye turi je na tetero navuga ati tishaka ryawe mana niriranguke urabaye wa kabiri reaction yawe yabaye yahe ndashaka nimba woisubiramo nimba wosimba ubinkorere je vraiment ikintu nakoze navuga ati félicitations tetero félicitations vraiment tetero good luck navuga ati yego urabikwiye nanje ntiwarize ntiwasimvye nta kintu kimwe sindabitahuwe ndinorira vraiment sinorira oya deja oya nari gusimba kuko sina egura nezerwa mbwa ubushaka ikibanza ca mbere uwarize yari tetero niwe yorira peut-être sigura ko nanje ikibanza ca kabiri ndakiryohererewe ariko ntiyari victoire vraiment mugabo ni kibanza ciza mugasize ntiyari victoire ndayizeye mwakuza peut-être inyuma ya Primusic uratahukanye imiliyoni 5 ubu mbe izo miliyoni 5 hari amaplan wari wamaze kuzigirira canke le 25 utashoboye kuronka hari plan imwe wigeze uzigirira ego ndafise amaplan yo gusohora indirimbo ana ni conseil haviba ku mugoroba ahubwo mbona n'akaryo vraiment
muze kuza muri benshi abantu maze kuraba iyi video muze kuza muri concert kuri la pirogue yego ma plan ni muziki to business nyene ruhande urayibona twokiyungunganya yego twonyungukira fwa umuziki wawe twitege ryari Gables mu gihe tubona yuko mugenza wawe yafashe ikibanza ca mbere amaze kusohora hafi zibiri je umuziki wanje mu witege iyi concert yo kumugoro bivuyemo cyo ntangora rero kuja mu bintu by'imitwe ndabe kuntu nosohora iyo ndirimbo right warabonye ingene ya mugenza wawe yakiriwe mbega we ntutinya yuko hazoba akantu nyene nkakajya zo kwakirwa nabi canke neza nditeze ko bizogenda neza yego umva ni kaga system hoping for the best expecting the worst but now yeah I hope for the best right twinjire gato muri tuve gato mu bintu by'umuziki ngera watanguye mu bintu byose tuje kuri Blaze Lwa tubwire defo yawe zanje je vraiment umuntu ndizera cyane kandi uratinya gose ndatinya voilà kubera ko ari kubivuze Primusic audition Primusic ni watinya gamisha ngize ukuri we ni watinya bro hariho self confidence ubufise igutuma umuntu atabona facilement yuko watinya nk'iyo vraiment ndashaka uzoyinyigisha sivyo izindi defo izindi defo je ndakunda kuryama ntevye yego ko ndumviriza indirimbo amakarita 3 yawe amakarita 3 ndakunda abantu ndakunda kuririmba biragoye kuvuga karite biragoye vraiment uranteza umutego twege ngenda kubaza kandi akabaza ngo ndakubaza ko ni ya mbere umaze gukora ku buryo nawe wiyibutse witwenga ukavuga ati my god nari mu biki ko nakoze uri umusa sa ndiyubara mu byo nkora byose kameme hari akantu kahora gutwenza wakoze urashobora kuvuga ati je narakunda kwiba mu nkono narakunda kuja kujya z'abandi akantu nkako naranyegeza impuzu z'abato ibintu nk'ivyo utuntu wakoze nawe witwenga hinge niyumvire twumve naho noma narabikoze nshobora kuba naravyibagiye yego nshobora kuba naravyibagiye twumva niga muri secondaire kw'ishure wigeze utekonaga mani wigeze utirisha baragufata voilà nshatse ivyo nyene wibutse ugatwenga nivyo shaka mishu mihakre vraiment Jeko nakoze kuburyo ngo ntuma ntwenga gusa je vraiment nari umuntu nkunda gutwenga cyane akantu wibuka ugatwenga ukitwenga na wewe navuga gutirisha batwenza amaze gutirisha mu ishuri ibyo nta muntu nibaza ko atamuntu atarabikora narabikoze dola stam watirishije byagenze gute hamugafatwa haraje umusirivanye narambwira ati man reka guhindukira cyangwa reka kumubwira kuko benshi barakunda kunje nicara imbere kenshi basanga ko barangiye ipira bafata imipira gutya cyo ko zamvura unuma ngaha kumvura unuma kuri urunuma koma induru giriki uri muri bamwe babwirana canke bamwe bacavuga ati bon je ngene meze sinakunda nka secondaire ho vraiment sinabwirana sinabigiye kubwirana muri university aje nibuka akantu bakunda kurungika kuri WhatsApp ngo nizere ko bajya abantu banka kubwirana ngo ubu sonde millionnaire manu wacici ku millionnaire je kandi narabwirana kwishuri barakwanka muri secondaire barakwanka kubera ko utavyibwirana
ntibanyanka vraiment kuko deja twaba turi surveiller cyane waribako muba wakunda kuba kangahe mu ishuri narigeze kuba wa mbere rimwe niga première wari bagize ikimana narabaye wa mbere nariga cyane man muri superieur nariga cyane navuga ati mama yari yambwiye ati ebana foko wiga nk'amanota meza muri exit yego ndashaka kumbwire mu kibano ingene wakuze bakubona gute je nari umwana nakuze vraiment ahantu ubona ni effort nagize nakuze ntavuga amajambo menshi yego nakuze umwana mu isengero nakuriye mu isengero mu katolika ishapure tu vois kandi nari mu worship leader kuri BIU nararongora groupe biblique ya protestant ivyo oye ntivyatuma mu kibano bakura banabi ntibigeze bandaba nabi je namye mbana neza n'abantu si kwishima ariko genda kubaza akabazo kari un peu nyene dur aba ex bawe ufise bangahe ufise babiri abakobwa babiri ego wanyuma ma the last time you broke the last time bon twafuye nyene undi muhungu nyene byari nafasha ko ari kundi muhungu sindamuheza ndamusezera bo barahantu sindavuga ati none ko ndagufa misha umufashe kumwe n'undi muhungu none nk'ubu bo dufata twe nawe ucavuga yuko turi ko namufashe ko barasomana aha umukobwa ari parfait ushobora kuvuga tugenda ashaka kumudraga are you single man ubu ndi single right guys mwavyumvise abakobwa ari single kandi afise 5 million sawa aba umukobwa ari ushobora kudraga bameze gute ubu narabiretse ndindiriye iyo yari adolescence quand même nawe ubu ndiko ndarengana adolescence bushaka mtu fulani niko bavuga mtu fulani kwako abameze gute basa gute abateye gute bon abantu umuntu nyene je ndakunda umuntu rana ndafise amasinzi nubwo amasoni sinirekura cyane ndakunda rero umusazi nkoga apana sara nyene dima avuga amajambo menshi yani yaguma atera induru nyene no muhira barabizi ndakunda umuntu ndacanica ndakwicara impande gutya umviriza tu ego wibaze yuko uzosubira nko muri relation ryari gasha ibyo ngora kuvuga from ngaho uwo muntu ndamurona semiti fulani nasubirayo ikintu kikicombuza ya nizaho injyano uzanira blazer bantazike injyano kuzanira ntuzike kera sinajya inyama mugabo ndazige depuis 17 nkije 17 naciye ntangura kurya inyama mu mama yamvuye yarapfuye yarampaye umuti ndajya inyama uye nizaho injyano kuzanira utoya nta nimwe vraiment ibishayo turabizi ego kwa nyokuru mpora ndabijya ibururi nicaho ikintu azi kuri Bujahit blazer ba ikintu nzi kuri Bujahit neri nat kubera iki yarangyoheye nyene ngina meze yarangyoheye ngina meze ngene rya interview mwamugirishije vraiment yari ryoshe vraiment tugushimire cyane blazer wa hama wibutse abantu abakunzi bawe uko boza kuraba no munsi ndabatumiye no munsi 18h mwavyumvise abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi ba live concert live rendez-vous 18h tugushimire cyane merci Mish urakoze ndagushimiye cyane kandi utera imbere ndakwifurije ko channel yawe vraiment mugire subscribe vraiment ndabinginze muri benshi tumusupportinge Mishumi hack agere kuri 1 million 12 million 100 million ego ego Yesu mwavyumvise aratwifurije amahirwe menshi nizere nabo yuko wamaze kuvyumva utarakora subscribe please urayikora ugire subscribe ucishirako kandi kajya notification kugira the next video ubu wa mbere kwiraba yari Mishumi hack inyuma ya kamera yari
Scott Professional. Uno mwabonye ko twari kuri La Pirogue aho hagira habere concert y'uno musore aruka gutahukana imiliyoni 5 muri Primusic. Aza kuba ari kumwe na band ikomeye cyane, aza kumwe ari kumwe n'abaririmbyi nka Bravo n'abandi benshi, Chance n'abandi benshi, ndetse na DJ Mike. Mubandanye ntimusibe n'umunsi, don't miss out guys. Yes, aha jewe ndababwiye nti je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve mu kindi kiganiro vuba cyane. Ciao ciao ciao.